Mu Burundi havumbuwe ubundi butare mu ntara ya Cibitoke. Umukuru w'igihugu nawe yafashe urugendo agenda hariya mu gihugu ca Serbia aho yatumiwe na mugenzi we asanzwe yarongoye ico gihugu. Ni mu gihe muri Kenya naho umukuru w'igihugu yatanze amafaranga mw'ishengero abanyagihugu nabo baca biha amabarabara bavuga yuko ari uburyo bwo kunyuruza amatungo ya leta. Ni mu gihe yari yatanze miliyoni 200. Amerika nayo ngo ishobora kuza kwimba ubutare muri Kongo inyuma yuko itanguye gusinya amasezerano yo kwimba ubutare bw'igihugu ca Ukraine. Aya n'ayandi ni muri Burakeye, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi Burakeye. Turabahaye ikaze muri Burakeye yo kuri uyu wa kabiri, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi no mu makungu. Ano makuru tukaba tugiye kuyatangurira mu gisata c'ubutare, aho havumbuwe ubundi bwoko bw'ubutare mu Burundi. Ubutare rero bukaba bwavumbuwe hariya mu ntara ya Cibitoke. Umukuru w'igihugu rero akaba yaraye yakiriye ishirahamwe Fanarek Company risanzwe ricukura ubutare hariya mu Cibitoke. Iryo shirahamwe rero ryari rije kumwereka ubwo bwoko bw'ubutare basanzwe baravumbuye hariya mu ntara ya Cibitoke. Ishirahamwe rero risanzwe ricukura ubwo butare rikaba ryagiye mu kirimba c'umukuru w'igihugu, aho ryamenyesheje yuko ryavumbuye ubutare bitwa titanium. Ubwo butare bwavumbuwe hariya mu ntara ya Cibitoke ndetse na Rumonge. Ubwo butare kandi ngo bukaba ari ubutare bwiza. Iryo shirahamwe Fanarek Company risanzwe ari ryo ririko ririmba ubwo butare, rikaba rimenyesha yuko ririko riragira ubundi bushakashatsi kugira ngo rirabe yuko no muri iyo ntara atawundi butare bwa buriyo. Ni mu gihe kandi intumwa z'iryo shirahamwe zari zaje gushikiriza icifuzo zifise co gucukura ubutare bwo mu bwoko bwa titanium rero busanzwe buri ku rugero rushimishije cyane cyane mu ntara za Cibitoke na muri komine ya Bukinanyana hariya mu ntara ya Cibitoke ndetse rero no mu ntara ya Rumonge. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyanditse rero ko President Evariste Ndayishimiye inyuma y'uwo mubonano yatumiriye abanyamitahe b'abarundi gushira amafaranga mu gisata co gucukura ubutare, bagasezerera kwama bateze amashi abanyamahanga kugira ngo baze muri ico gisata. Titanium rero bukaba ari ubutare bukoreshwa mu guhingura ivyuma vyinshi cyane cyane indege, kubera ko titanium ihwahutse kandi ikomeye cyane. Mu buvuzi naho nyene irakoreshwa ibikoresho bisubirira ingingo z'umubiri, prothèse, no mu gukora amamodoka n'ibindi. Ibihugu rero bishora ubwo butare ku isoko mpuzamakungu kurusha ibindi bikaba ari Afrika y'Epfo na Australia. Ivyo rero bikaba ari bizofasha cyane Uburundi mu gihe ubwo butare bwocukurwa ndetse bukagurishwa. Mu gihe rero kandi Uburundi busanzwe bwashize imbere yuko iki gisata c'ubutare gitegerezwa kwinjiriza amafaranga leta y'u Burundi izokwifashisha. Ni mu gihe kandi mu mwaka uheze leta y'u Burundi ata amafaranga akwiye nk'ayo yari yiteze mu gisata c'ubutare yashoboye kuboneka, kuko umukuru w'igihugu vyatumye anahagarika amasezerano yarafitaniye n'amasosiyete yarasanzwe yimba ubutare hano mu gihugu c'u Burundi. Ano makuru tuyabandanirize mu biro bijeje kumenyesha amakuru mu kirimba c'umukuru w'igihugu, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baraye bafashe urugendo rubashikana muri Serbia. Ibiro bijeje rero kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu bikaba bimenyesha ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bafashe urwo rugendo bagana muri ico gihugu kiri ku mugabane wa Buraya kuri uyu wa 10 Ntwarante 2025. Uru rugendo rero arugize mu gihe aheze imisi 5 gusa. Umushikiranganje mu vyajeje harimwo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere nawe asozereye urugendo yarimwo muri ico gihugu nyene. Ni nyuma kandi yaho umukuru w'igihugu yari yagize urugendo hariya muri Guinée Equatoriale. Muri urwo rugendo rero Marie Chantal Nijimbere yagize mu gihugu ca Serbia, uwo mushikiranganje akaba yarabonanye n'abashikiranganje batandukanye, ujeje ubutunzi, ujeje ugwaruka hamwe n'ingenzi, n'ujeje iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi. Yarongeye kandi aragendera ikigo kijeje iterambere ry'ubudandaji n'amahinguriro Chambre de Commerce et Industrie de Serbie, aho rero yaronkeye ubutumire bwo kwitaba ihayanishagurisha rizoba muri Ruhuma 2026 muri ico gihugu nyene.
Ano makuru tuyabandanirize mu karere aho hariya muri Kenya imyiyerekano yasubiye kwaduka mu gihugu iturutse ku ntererano y'umurengera umukuru w'igihugu William Ruto yatanze mu rushengero. Ivyo rero bikaba vyabaye nyuma y'amezi makenya arangiye habaye imyiyerekano muri ico gihugu nyene ca Kenya aho gwaruka rwa Z canke Generation Z gwiyamiriza ubuzima buzimvye, politike mbi n'ibindi. Ubu naho rero hakaba hadutse indi myiyerekano yaturutse ku gashavu k'ubwo waruka rwagize n'abakuze rero biyamiriza isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta ryagaragaye mu mfashanyo y'umurengera umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto yatanze mu ishengero ry'abaprotestant ryo muri ico gihugu. Nk'uko rero tubikesha ikinyamakuru BBC Gahuza ngo vyabaye ngombwa ko igipolisi ca Kenya gikoresha ivyuka bikoroza amosozi mu gushwiragiza abari mu myiyerekano bariko barondera kwigarurira urusengero ruherutse guhabwa intererano nini n'umukuru w'igihugu William Ruto. Iyo ntererano y'imiliyoni 20 z'amashiringi ya Kenya yahawe ishengero Jesus Winner Ministry mu karere ka Loisambo mu gisagara ca Nairobi yaraneguwe cyane n'abakiri bato n'abandi bageze mu zabukuru bahanganye n'ubuzima buzimvye muri iki gihugu. Umukuru w'igihugu we akavuga ko ataco yiyagiriza mu gutanga iyi ntererano kandi akemanga ko mbere aherutse gutanga intererano nk'iyo mu rundi rusengero rwa Eldoret. William Ruto rero asanzwe ari umukristo wo mu ishengero ry'ivugabutumwa akavuga yuko yayitanze iyo ntererano mu twigoro two kugarukana inyifato runtu iriko iratituka. Ikinyamakuru National candika ko bigicishije ku rubuga ngurukana bumenyi rwaco gisubiramo amajambo yavugiye mu rundi rushengero Eldoret ati Kenya itegerezwa kumenya Imana kugira ngo tumaramaze abantu batubwira ko tudashobora kwifatanya n'ishengero. Uko niko rero BBC Gahuza Miryango nayo ivyandika. Ku munsi w'Imana rero abantu batari bake barahagaritswe muri iyo mishamirano y'imyigaragambyo igihe bariko bagerageza kwinjira muri urwo rusengero. Baranaturira bongera bazibira amabarabara yo mu micungararo y'urusengero bakoresheje ibitandara vy'amabuye, ibicafu baturiye n'ibindi. Tubibutse ko rero mu mwaka uheze abarongoye amashengero ya Katolika na Anglikani banse intererano bavuga ko ari ngombwa ko gukingira ekereziya kugira ngo ntihave ikoreshwa ku nyungu za politiki. Ano makuru tuyabandanirize hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho bivugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuja vuba muri ico gihugu na cyane mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gucukura amabuye y'agaciro. Igihugu ca Kongo rero hakaba haheze ukwezi gisavye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko zoza gukorana nayo mu bijanye no gucukura ubutare muri ico gihugu. Muri ayo masezerano rero Leta ya Kinshasa ikaba yifuza guha amashirahamwe yo muri Amerika uburenganzira bwo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro, nayo igasaba yuko ugukorana mu vya gisirikare vyoca bitsimbatazwa, harimwo rero guha imyimenyerezo n'ibigwanisho igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Leta ya Washington rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicishije ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu yatangaje ko yuguruye gukorana na Leta ya Kinshasa mu bijanye n'amabuye y'agaciro. Kongo rero nico gihugu kiza imbere ku isi mu bifise ibibanza vyimbwamwo amabuye y'agaciro yifashishwa mu guhingura ibikoresho vya nkenerwa nka telefone, imashini, ibigwanisho, imiduga. Byinshi muri ivyo rero biherereye mu buseruko bw'iyo ntara ya Kivu na ya ruguru igenzurwa igice kinini n'umuhari wa M23. Abahinga mu vya politike bakaba babona ko Kongo iriko iraresha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko izi ko Trump ashaka ubutare. Ngo Amerika rero iramutse yije muri Kongo ntizoza nk'umuhuza w'amahoro nyabuna nk'umucangero aje kurondera inyungu ziwe nawe agatanga ikiguzi yasabwe. Biri uko rero mu gihe ubu ibirombwe vyimbwamwo ubutare aho mu buseruko bigenzurwa bikongera bigakoreshwa n'abaroberi bo mu muhari wa M23. Ivyo rero bikaba biboneka yuko bishobora kutazoroha igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoba zitanguye kuza muri ako karere, na cyane yuko atagahengwe karaboneka ndetse ba leta itarumvikana n'umuhari wa M23. Ivyo kandi biruko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zeruka gusinya amasezerano n'igihugu ca Ukraine
kugira ngo leta zunze ubumwe za Amerika zizokwishure amafaranga zahaye igihugu ca Ukraine mu ntambara bariko baragwanamwo n'Uburusiya. Leta ya Ukraine rero ikaba yahisemwo gusinya amasezerano yo gutanga ubutare busanzwe buri mw'isi yo muri Ukraine kugira ngo leta zunze ubumwe za Amerika zibashe kuyishura amafaranga zatanze mu myaka 3 iheze, amafaranga Donald Trump avuga yuko ari amafaranga yababa imiliyoni 500 nubwo amakungu ndetse na Ukraine bavuga yuko yarengeje urugero amafaranga atanga nuko kose. Donald Trump rero arongoye leta zunze ubumwe za Amerika akaba ari umukuru w'igihugu ari karagaza neza yuko asanzwe akunze gukorana abantu ibijanye n'ubudandaji, ibijanye n'ivyunguka vyinjiza amafaranga gusumba intambara, ndetse abafashije benshi bikaboneka yuko azogenda abasaba yuko bosinyanira amasezerano canke hogira ikintu leta zunze ubumwe za Amerika zinjiza mu kigega cazo mu gihe ziguhaye ubufasha. Ibi kandi biruko mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zimaze guhagarika imfashanyo zahora zitanga biciye mu bigo bitandukanye nka USAID. Izo mfashanyo rero zikaba zarahagaritswe kuko Donald Trump na leta yiwe rero babona yuko aya mashirahamwe asanzwe yiba leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ari mu vyagiye bituma leta zunze ubumwe za Amerika ziyahombera amamiliyaridi menshi y'amadolari. Turabashimiye mwese mwakurikiranye Burakeye yo kuri uyu wa kabiri, tubipfuriza kugira ibihe vyiza aho muri hose. Imana ibahezagire, naho ubutaha murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.